Kazoza FM. Be your own boss. Kuyaga ku buzima ndoragitsina, kuyaga kwirondoka rijanye n'amagara meza. Ego mwiriwe ni Belle. Mwiriwe cyane. Jewe ni Arlette Mpundu, ni babandi nyene bama bakibashikiriza. Turafise uno munsi n'umutumire, umumama mwiza cyane. Turaza ko mubwira mu kanya kari imbere. Uno munsi tuza kuganira kuki rimwe na rimwe wumva abana barakenera kumenya impinduka ziba ku mubiri wabo mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Hari abarondera kubimenya baciye kuri bagenzi babo, rimwe na rimwe bakabaha n'amakuru atariyo. Hari n'abandi bashima kubibaza abavyeyi babo. Mbega abavyeyi barubahuka kuganiriza abana babo bijanye n'ubuzima ndoragitsina? Ya tuti abana twababwira ivy'ubuzima ndoragitsina Vyogenda gute? Ko no mu ba jeune mu gwaruka tubivuze basanzwe bavuga bo bisanzwe bavuga ati ivyo bintu nibishegu. Hageze ku bana bo hoho twovuga iki mu muryango hajya mwicaye abavyeyi bo bubahuka kubiganira n'abana babo bakamubwira ati ibi bimeze uko, ibi navyo bimeze uko nuko burya ntuzurugwemwe nibi. Ego no munsi rero turi kumwe n'umutumire, twari twifuje kuba turi kumwe n'abatumire babiri, ariko uwundi ku munota wa nyuma akaba atashoboye kuboneka, David Ninganza, ariko turi kumwe n'umukenyezi. ibigora ngo bigora abagabo. No Ego. Umukenyezi turi kumwe ni atwidondore. Murakoze cyane, nitwa Nicole Delia Kaze, nkuko mubivuze ndi umukenyezi akaba ego akaba n'umumama, ndumumama umuvyeyi w'abana cyane ego nkafise umushinga ntaho umwe n'abana batatu. Urakoze cyane. Yego Twariko rero turabivuga ko muri kibazo ca mbere twari twugihera kuri David Ninganza nuko atashoboye kuboneka, ariko turacarindiriye n'ubu. Ariko mbega mwebwe nk'umuvyeyi w'umukenyezi umumama, biroroshe bigenda gute, uvyifatamwo gute mu bijanye no kwigisha abana ubuzima ndoragitsina? Yego murakoze cyane kuri ico kibazo. Nibaza ko nza kubivuga ko mbure mu mice ibiri. Ubwa mbere nk'umukenyezi nkuko mubivuze, nk'umumama afise abana, ariko kandi nk'usanzwe abikoramwo nuko ntabivuze, nsanzwe nkora mu ishiramwe twubake rijejwe ukubaho neza kw'ingo n'imiryango. Tumva turakurikirana abubatse, turakurikirana kandi n'ugwaruka nkuko mwabivuze. Rero urumva jewe bindaba nka kabiri niko no bivuga. Ariko kuri ico kibazo mumbajije, umuntu yokwibaza mbega bwa mbere hoho birakunda ko umuvyeyi n'umwana bayaga ivyerekeye ubuzima ndoragitsina? Mbega birashoboka? Kuko hari abantu bavuga bati ivyo nivyo tumva mu radio, ivyo ntibibaho. Uja ngaho ugatangura ukabwira umwana wawe byerekeye ubuzima ndoragitsina ari wamuvyaye, bakavyumva gutyo. Ariko ico nashaka kubamenyesha nuko birashoboka, birakunda, bivana n'ingene uvyitwayemo. Nubwo kumbure tugereranyije ku biharuro tubona, tugereranyije abatwitura muri twubake, turamaze kubona ko si benshi cyane bavyifatamwo neza canke bikundira, ariko abamaze kubikora barakubwira bati nukuri ahubwo n'ubuzima bwa mbere buryoshe kuyaga n'umwana wawe ivyerekeye ubuzima ndoragitsina. Muti kubera iki? Urumva iyo uri kurabimuyagira nk'uwamuvyaye, ntubimuyagira nk'uko yoba ariko avyumva ku bandi bantu. Kuko urumva ugize ayo mahigwe, turaza kubivuga, ugize ayo mahigwe akakumviriza, no kuvuga ko ico kiyago kirahava kikaryoha. Rero birashoboka, ico niyo nyishu ya mbere, birashoboka ko umuvyeyi ashobora kuyaga n'umwana wiwe ivyerekeye ubuzima ndoragitsina. Yego. Reka rete mbere yuko tubandana na kino kiganiro tubanze twibutsa bariko baratwumviriza ko nabo mu mwanya mu minota 10 tubaha akanya kugira ngo nabo batubwire uko babona ibijanye no kuyaga mu rugo, hagati ikiyago hagati y'abavyeyi n'abana mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina. Mbega birashoboka? Bobo mu miryango bavyifatamwo gute? Bigenda gute? Ubumenyi abana bafise, mwebwe gwaruka muriko muratwumviriza mwabukuye hehe? Nivyo mwakuye kwirigara canke mwarubahutse murabaza abavyeyi banyu, canke hari gihe mwana babajije bakababwira ati ivyo bintu ntuzose no kubimbaza? Ego Ibyo bibazo bigoye.
sinabavyeyi gusa umuntu wese afise nka mutoyi wiwe canke umwana kurira iyo mwigisha ivy'ubuzima ndoragitsina nko Cane kuvuze gose, yego. ariko twovyigisha umwana guhera nko ku myaka ingahe kuko nkaje wosanga vyonyorohera kubibwira une fille de 12 ans canke 13 ans Yego. nkaraba ingene tubiyaga nyene ndabivyura ariko ubivyura gute wo bihera ubihera bitangura gute ikibazo ciza cane kandi novuga ko ari wo mushinge wo gushobora kubishobora ko twavuze ko bishoboka guhera umwana rero uvuze uti mbega muyaga ryari mu bisanzwe ivyerekeye ubuzima tureke n'ivyerekeye ubuzima ndoragitsina ngene umuryango utunganijwe hariho abavyeyi hariho abana umwana ntuvyara gusa ngo ushiraho babwirizwa kumurera kurya umwigisha akiri muto ati ntukore kwibuje urasha sivyo ukamwigisha uti vayo hiyo urakoroka muserebanyi ngo uwishe amacicika amabere ibyo nivyo batubwira kera kugira ngo tumenye kubaha ikiremwa muntu tumenye kubaha n'igikoko ntitube nk'inyamaswa ntitube nk'abantu novuga gute bafise umutima ukomeye cyane urumva kubaha nivyo abavyeyi bakwigisha ariko rero mu vyerekeye tuvuze ivyerekeye ubuzima ndoragitsina hoho birarusha si kujya ubarira umwana ngo koroka va ngaho va kuri iyo ntebe uraza gukoroka canke gira iki suko bimeze kuko ubuzima ndoragitsina buriya tuvyita ni intime c'est très intime no kuvuga ni ibintu biri muri wewe kandi uravye imico y'abarundi n'ingene imico yacu imeze si ibintu tukunze kuvuga tuvugira habona tuvugira no kuvuga n'uwo mwana murabona umwana akiri muto hariho arakura agatambuka akavura agatambuka agakura hariho imyaka hagati y'imyaka bakunda bavuga hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 ko ari ico bita âge de sexe no kuvuga umwana ari karamenya ko ari umuhungu canke ari umukobwa ivyo rero abibona kumbura abonye nk'abandi bana babagenzi wiwe bari gusa akavuga ati mbe burya ko tudasa urumva arashobora kubona ko adasa n'abandi akabona ko atandukanye n'abandi iyo rero tuvuze ngo kuyagira abana uko umwana akura yibona ko ibintu aba akeneye umuntu amuha umuco nico gituma kuyaga n'umwana ivyerekeye ubuzima ndoragitsina ntubitangura kuzi ubitangira kuri umwana ariko akiri umwana ukamenya ivyo umuyagisha utireba bamwe babakubita ngo nkubu nk'akarorero akana karaci kariruka mama nabonye agapipi ka dada ako gacukubita wakabonye muko mugira iki akubwiye bacumukubita ati ntimuzosubire urumva iyo umaze gutahura kuri iyo myaka ntibona mukarira cyane kumbura urashobora kumukarira kugira abone ko yakoze ikintu kitari ico ariko impande yuko kukara bukebuke navuga bukebuke kuko urashobora gukara cyane umwana agahera ngaho abona ko ivyo bintu batanabivuga no kuvuga n'ikintu cyose azokwama ari karakora azogikora mu kinyegero nico gituma umubwiye canke ukamubwira uti si vyiza wagize muhe n'insiguro no kuvuga iruhande yo ngaho muhe insiguro jewe mfise abana bakiri bato si bato cyane hari haba umukuru afise imyaka 9 mugabo kubera ko nzi ko tuzobwirizwa kuyaga ibyo bintu nka akwakura kibona ko ikintu akakimbarira nuko kuva guhera ku myaka ishoboka ko umwana gutahura itwebwe iwacu barazi ko hari umwanya twita dialogue dialogue no kuvuga ndabakura mu byo barimwo ya madevoir kwagukina twicara tugatekereza mvuze tugire dialogue barabizi na hari batoya baraza ati ya dialogue mamaza kutubwira ifo etwe sage no gukora mu ishure no kwiga bakumva ko ari umwanya ubakura mu bindi bintu mukaja kuyaga ibintu byo guhanurana ako kanya barakazi kumbure sindakagira heguriye amako baracari bato mugabo mvuze nti uyu munsi jengera ndabagire dialogue naho nyene uwo imyaka 9 ninde n'umuhungu n'umuhungu n'imyaka 7 n'umuhungu n'agakobwa gatoya k'imyaka 4 hanyuma ndacabashira hamwe kuko sindagera kubatandukanya no kuvuga iki umwana umwigisha kubanza kukumviriza mugatera inkuru kuko ubuye tugize iyo dialogue ndababaza nti mbega twari tugeze twavuze ibiki ubuherutse ukumva ko umwana ashobora gusohora rero ndamaze no kubibona nubwo bakiri bato hariho umwe yampamagaye arumva ko hajya uyu mwana tuva ameze neza akakwereka ati Jesse imeze neza kubera ko ndabamenyereza ko babinyagira ubu barashobora kumbwira bati ngaha ndababara
ni ibintu burya umuntu ababara kumbure ku gitsina cyangwa arashobora kutabivuga mugabo kuri uko kubamenyereza kwirekura arashobora kubwira ati numva amerewe nabi kuyavuga ati peut-être ntware kwa muganga cyangwa iki rero ikintu ca mbere cyo kumenya nta gutangurira ku myaka ngo no kubera ko umwana atanguye kwinjira mu buyabaga atanguye kwibona ko impinduka mu buzima ngo niho uca utangura kuvuga oya tangura umumenyereze kumubwira buhoro buhoro hanyuma iyo ubona ko ariko araja muri ijya myaka uzura mwizora no kuvuga iki ngene uhayisisa ko umwana wawe akuyagira umukura mu bandi ukamugira umugenzi kujya ufise umugenzi uhamagara ku telefone uti uri he tubonane dusangire ndafise ikintu ushaka kubwira kumbura ushaka impanuro ko ni kugira umwana wawe ubonye ko ari umukobwa ariko arakura agira ashike muri vya bihe tuvuga byo butinyanka agirimo kubona ubutinyanka mutwara ahantu mwiherera umuyagire rero wowe muyagira nko ku myaka ingahe hariho abajayo bazinduka nko ku myaka 10 bazinduka cyane ubu uye sina 10 arete abacenda ngahe bucumbura barajayo bivanye n'ingene abana bibucumbura n'ukuntu yakuze kandi no kubera ngaha hashushe ino bagendayo kare gusumba abana ba ruguru kwera aho hakanye rero urumva kuva ku myaka 8 kuva ku myaka 7 8 9 ari umwana w'umukobwa urashobora gutangura kubimubarira kugira ngo niyavyibona ko ntaze kandi mu kwimwibuka muyagira nk'umuntu kera hari aho usanga badukarira we urumva rero ngo birabaye ngo nakazi kawe shango menye urumva ugiye nko mu butinya nk'ubwa mbere ntaho wari ubizi ntaho wavyumvise nta mahirwe waronse ni vyiza ko umwana agera muri ivyo bihe akumva ati ibi ni bimwe mama yambarira kandi yambariye ko nca nifatuku bigaca bigenda gutya ko ndiko ndaribwa cyane ko ndiko uravyumva ku buryo wa mwana kubera ubugenzi mwagiriraniye acaza umunsi wa mbere kubikubarira ugaca rero ubwira ko utera umuhanura kuko iyo mpinduka abakeneye vy'ukuri umuntu twe tubita kumwakompanya aho rero nisi ku mukobwa gusa no ku muhungu ko n'abahungu nabo nyene bari ibyo bibona ko haje wumva atanguye guhindura ijwi yagira iki mugabo rero ikibazo iyo utatanguye kuzura muyagira hakiri kare acaja kumviriza abandi canke yavyibona ko akaja kubaza abandi kubera acatinya wa muvyeyi yego murumva uko novuga ngo ba mama abakenyezi bobo bavyifatamwo mu kwigisha abana babo twari twifuje kuba turi kumwe n'umupapa umuvyeyi w'umugabo tubwira ingene babigenza David n'inganza ariko ntivyashoboye gukunda ku munota wa nyuma muratubabarira ariko bapapa muriko muratwumviriza mwebwe bavyeyi b'abagabo muriko muradutega abiri murashobora gutegura udutelefone twanyu mukatwakura kuri 72 23 23 23 72 23 23 aha murashobora kutwakura kuri WhatsApp canke yindi mukatwakura ibisanzwe murashobora ndetse no kuturungikira ubutumwa busanzwe canke kuri WhatsApp ahandi mushobora kutwakura ni 62 24 24 24 24 aho naho nyene murashobora kuturungikira ubutumwa murashobora kandi kwandika ku rubuga rwa Facebook ni murabe Facebook Kazoza FM mugiye muri recherche mukandika Kazoza FM murashobora kuca mubona urubuga rwa Facebook turi live muratubona muca mutubona hanyuma muce muja muri commentaire hanyuma mwandike ico umushaka gushikiriza intererano yanyu muri kino kiganiro yego tubandanye ikiyago na Delia yego ubu uye nashaka kubaza nti hagati y'umwana n'umuvyeyi nindatangura ikiyago aho rero ndakibaje kubera iki kubera ubu urabona no kubiyago bisanzwe atari ku buzima ndoragitsina abavyeyi bisa naho umenga bisigaye bigorana ko bayagisha abana babo baca bayagana telefone umwana yagana telefone arize 2 secondes wakije telefone acahora na televizion nibiki nikiyago ku bintu bisanzwe gisa nikiriko kiragabanuka none kwivyo by'ubuzima ndoragitsina ni umuvyeyi atangura ni umwana atangura ni kuko umwana bakiri mu bisanzwe nkuko nari nabivuze
niyo ikiyago gitanguye ntushobora kumubwira ivyerekeye ubuzima ndoragitsina nico gituma navuze yuko iyo umwana amaze kugira ubwenge bwo gutahura ukamumenyesha ikibi n'iciza nguvuga ntibigira imyaka niko navuze nukuvuga akana kujya twage turavuga ati umwana umubuze uti ntugire ibi urashobora kwigisha akana kagakobwa ati nibibi kuza uri gusa abantu bakubona muri saro nk'ivyo umwana arabitahura urumva gusumba umukubise ngo iruka genda wambare urumva kubera kumutahuza ko kirazira ko abantu bagenda bari gusa hari abana rero banaciye n'ubwenge ashobora guca nakubaza mama kubera iki pukwa nibibi si vyiza uri gusa urumva hariho umumama yigeze kunyagira yasanze akana kiwe katambaye atashe hama kariko kariruka hariho rero umukozi ateka umva n'urera abana mugabo ateka yari umuhungu aca rero agira n'ubwoba avuga ati yo mbega yemwe nk'umunsi urabona ubwoba ati mbega nk'umunsi wogira umuntu agasimbira ko birabaho birashika aca rero yumva umenga ahamagariwe kugahamagara kandi arakayagira buhoro ico kintu caranyigishije cane ahari yubahwe arambwira ati yaciye kugira agatahuze kirazira kugenda uri gusa imbere ya naka nibibi kuza uragenda uri gusa nukuvuga uwo mwana yari afite hagati y'imyaka 4 canke 5 mugabo urumva yarakimubwiye ico kintu rero umwana umumenyereje ko turamutwara ahantu kamubwira utuntu wenyene birashike kuri ca kibazo wambarira wenyene waramumenyereje ko umugenzi wiwe uramutera udukuru aza akakubaza ikintu kubera ikumeze uko wenyene kubera ko aba yaramenyereye ko muza murayaga aracika umugenzi wawe ku buryo atanguye kwibona kw'ibintu wewe utaranabimubona ko birashika mwana reka arakura ntukija kumwoza ntukija hari ibintu yibona ko wewe utabuze uti mbega vyabaye vyashitse kubera ko wamumenyereje kumuyagira niwe rero agaruka iwawe kuza kukubaza ati mama papa nabonye ibi nibi kubera bazi ko umuntu wa mbere aza kumuha umuco ni wa muvyeyi bahora bayaga rero biragora iyo umwana ageze mu buyabaga ugaca usanga umuvyeyi wiwe ugaca usanga ariko aribona ko ibintu ntibasanze banavugana hanyuma akaja kubibaza umuvyeyi muri ico gihe batari basanze bayaga hari n'aharonka inyishu imukomeretsa kuko batabimenyere batamenye ingene babiyaga papa we waca basiyupi canke mama we akavuga ati ibintu mbajije ndavyishure gute hari umuntu yari atubwira ikintu murabona abana bose barabaza ngo mama ngo bavyara gute ico kibazo n'abana barakibaza kenshi cane canke yaratubwiye ati umwana aca hehe aboneka gute ava hehe bigenda gute aratubwira ati ubuhinga si vyiza kumubesha kuko umubeshe ashobora guheraho umunsi yamenye ukuri azovuga ngo papa yarambesha no kuvuga nta kintu azoza kugusaba comme conseil kuko yabonye kubesha nega shaderia ntaguciriyemwe hari ishuri ryo kwigisha abavyeyi ngene bishura abana hariho je nuvumenga mube ega nawe ntabavyiteguriye ntabavyiteguriye nkaho nigihe kumbure umuntu ushaka kuba yarose nk'inyigisho kuri ico kintu mugabo umuvyeyi ikintu baca bamubwira bati numubesha fumubwira uti nzokubarira abana bari ikintu bazi kandi bubaha kubwira umwana ngo nzokubwira niwashikaniye imyaka kubera ubutashobora kubitahura ico kintu baracumva kandi ntasubira kubaza ibibazo kuko arazi ko ari muto hari ibimurengeye akana kagakobwa kagenda gafise ni gatoyi karazi kariruka mama nsigira canke akubonye uri kurikora canke uri kuragira ikintu aba yumva umenga nawe nyene yobigira mugabo kamubwira uti non ça c'est pour les mamans ibi ni vy'aba mama arumva ko ari ibintu bimurengeye bye ko yarabishaka mugabo ico ushobora kumugirira ugaco kimugira ukamupoma nkaga parfum mugabo apana guca umumakiya ari umwana w'imyaka 3 canke 4 kwera ariko arabigusaba donc umwana aramenya ko ari muto hariho nabandi bakuru kandi abo bantu babiri badakora ibintu bimwe rero iyo wamaze kumubesha ntaba kizi wawe ngo akubwire ngo bimeze gutya ngo nabonye ibi niba avuga ati papa yarambesha bwa mbere honyene cyane mama yarambesha no kuvuga nibikurikira sinzi ibyaza kumbwira agaca rero abahotisa donc aca yihotira kuza kukubaza ibintu kubera ko nta nyishu yibaza kuza kumuha naho rero bica bihera kuza rero kuyagira canke umukobwa abonye amahegle ni vyiza ko umuzana buhoro buhoro ukamusigurira kujya kumuhungu nyene mugabo vyiza ico no bahanura abavyeyi nuko bahera kare
bitugora kubabwira ku myaka ikuze kubera ko tutatanguye kare tangura kare hanyuma kandi umenye ko umuhungu n'umukobwa ntuje kubayagira bari hamwe kuko niba ba muri bimwe ni cyo gituma kenshi bavuga bati umumama natwara umukobwa muyagira utwiwe umupapa tware umuhungu ngira ica kibazo wa mupapa yari kwishura yego nubwo tuzi ko bigoye ko abapapa b'abarundi hoho si cyane gose abahungu bo barabayagira ngira kumbure baraza kutwakura base babana muri ko muratwumviriza mutwakure kuri 72 23 23 canke 62 24 mutubwire uko namwe muvyifatamwo gute mu bijanye no kubwira canke kumenyesha guha amakuru abana banyu bijanye n'ubuzima ndoragitsina canke mwebwe gwaruka muvyifatamwo gute mubigenza gute canke mwabigenjeje gute. Hari abamaze kutwandikira ubutumwa Leandro sinzi ko yadufasha haruguru gato witwa ati ndabaramukije kuri Kazoza FM nitwa Lionel ndaha Mutanga Sud hamikiyago nciza cyane ariko burya ku bantu twavukiye ruguru biragoye cyane nta muvyeyi wa ruguru yoyaga n'umwana ibintu nk'ivyo jewe navukiye umuvyeyi nari mfise mama ndamubajije ikintu kijanye n'ivy'igitsina yaca nkankamira akantu kagura ngo nimba mpaze ngo nimpimbire ku gasozi je narize primaire ndaja secondaire na kaminuza ndaheza ndubaka Leandre tugarukanira ubwo butumwa ndaheza ndubaka ata kintu kijanye n'ivyo tuyaze ivyo numva navyumvira mwirigara ndimwo ndaraba mu muji birakunda kuko hari abavyeyi bugurutse ariko hariya tuva mu rutoke wapi vrema unahirahiye urarya urushi muhemirize cane sinzi ko ari umunywanyi ari ku murongo ubundi butumwa ati bite ni sawa hama none umaze kuza mu butinyanka uca wigenza gute uca wigenza gute umaze kuja mu butinyanka ngira kabaza ku bana ego kuri babana urumva wewe umwana yisanze kubera mwavuze ati urashobora gusanga umuvyeyi yarasamaye ntiyabimubwira hanyuma aravyibonye ko giturumbuka aca vyifatamwe gute. Iyo rero bishitse nk'ujya wa mbere atubari ati ubajije umuvyeyi aca kurandamura canke akagira ikindi kintu ubundi hariho benshi bace babaza nk'urunganwe canke akabaza ubundi kuko kubaza uwo hanze biroroshe gusumba kubaza uwo mu nzu. Twebwe rimwe twaragira n'amahirwe bakabitwigisha ku ishuri abigisha bacu ba kera tugeze nko mu wa gatandatu mu biology oya bafata akanya bakitanga kozeri bagafata akanya bon si je nagomba ahubwo nagira nshimire nimba banyumva abigisha bo kuri Mutanga Sud duhejeje concours barasohora abahungu bagasigana abakobwa bakatwigisha vy'ukuri ivyo byose tukabaza bakatubwira ingene umukobwa yakwigenza no kuvuga rero ngo bishitse ukaja mu butinyanka ukabibaza umuvyeyi wawe kumbure ntihagirica mugabo sinibaza ko umwigeme amaze kuja mu butinyanka akabaza umuvyeyi wiwe cane mama akimufise yoreka kumufasha naho yoba ari papa kuko ivyo bintu benshi baravyubahiriza kumbura ashobora kutamuha impanuro zirenze nyinshi cyane mugabo ingene yifata ingene yambara twatundi dufasha amakotex n'ibiki arashobora kubimufasha ngaho ndanakunganire ibiye vyuko ngo abaruguru kumbure batugurutse canke baca babashwanira nabo bakwiye kumenya yuko hari umunywanyi ku murongo. Allo mahoro mwiriwe neza nenda twakuye je ico kiganiro kirampimbaye jewe ndi umusore nakuriye ruguru muri ruguru izo mpanuro nakoze atazo none ingaruka mbi ndiko ndabona izina ryawe ariko akazina wa musore ni Ejide uri hehe gaeje ubona ari ndi ngaha ku matafari
rero ubu ingorane mbona ubu ingwara yafashe bisambanya sinzi rero ukuntu mwompanura. Kumbure tuzohava tunakora ikiganiro ku bijanye no kwisambanya tuzozana umuganga adufashe ego ariko kumbure urumva ivyo biri mu ngaruka z'ivyo kubera ko abavyeyi batabikubwiye. Ego ego muragize neza. Urakoze cyane kumbure uraza kumviriza ico abivuga ko umutumire wacu. Sawa murakoze. ego nako nisha kuri kiya kibazo ca mbere vuga nti umuvyeyi na hato afise inyishu ntiyoshwa nko mwavuze ntiyoshwa ahubwo yo hari aho basanzwe bigisha ugwaruka uri umuvyeyi dashoboye kumubwira ajya ama CDS magenzi y'ugwaruka canke kurya wavuze ukavuga uti nzokubwira ukaja kubibaza ku bavyeyi bazi ingene bishura kuko bavyifatamo utabimubwiye ntazoguma ruguru arashobora kuzoza mu gisagara arakanyoni kaguruka kamenya iyo bweze naho yonaguma ruguru bishobora kumugirira ingaruka mbi. Ugiye kuvyiga kuri aya matelefone internet baguha ibintu ntibiridiriwe ntibiyunguruye baguha ibintu bijanye n'ibihe ubugezemwe kumbura ugaca usanga umwana biramurengeye. Ego tugaruke kuri Egide ukwisambanya birashobora kuba ingaruka zo ko abavyeyi batavyitwayemwo neza cyane gose kuko ukwisambanya turamaze kubivuga cyane mu ishami ryacu tubake turamaze kugira iyo suje kenshi cyane ari kugwaruka ari no ku muvyeyi kenshi bisambanya baba bariko baridekuvura akumva ibintu ahantu agacaja kubikora kugira arabe ko nawe abishobora burya kwisambanya ntibiza ntusinzira bukeye ngo ubyuke wisambanya hari hantu uba waravyumvise hari uba warabibonye canke bajya baraba amasanamu ugaca usanga utanguye buhoro buhoro uba ukomeza mu nyuma rero ukaba addictive ukaba kugaherayo ukuburyo utanabikoze ku munsi canke iki usanga ari kibazo rero benshi arashobora kuba yarabibonye ko nk'ibintu akabura waja kubibaza murazi ko iyo umuhungu ageze mu buyabaga uko akura arasesa intanga barasindira bakarota bagasesa intanga ivyo bintu arashobora kuba yaravyibonye ko akabura wabibaza pour la première fois bega yemwe ibi nibiki akabibura canke agacaja kubibaza umuntu uwa mbere yabibajije akamuha impanuro zitarizo agaca ahera ngaho kubera ko raba amaze kuba yisambanya ntaba akija kubwira umuvyeyi kuko aba yaramaze gukora ibintu kuburyo ibyo umuvyeyi yo hanabimenye byo bibindi nico gituma binakorwa no mu kinyegero naje navyo noza kubwira tutigeze mubiyaga hanyuma ageze no kuri ubwo rwego birateye isoni nico gituma rero avuga ati jewe nabaye ukutamenya arashobora kuba yarabuze ahabariza hama gahera ngaho yiga kwisambanya canke kubera ko yabibonye ku bandi canke yavyumvise kuri ya marikara kumbure babivuga nabi nico gituma rero no kuyagira umwana burya ni buhinga bukomeye no kumenya ico umuyagisha kijanye n'imyaka agezeko. Yego urakoze cyane ndi Shadrack muri Rohero mpere haruguru mwiriwe hama nko mu gihe umuhungu aguma yisambanya mu gihe agiye kuryama mu ijoro hari ingorane byo mutera mu nyuma ko muri ikiganiro kubijanye no kwisambanya tuzogitegura vuba. Andi Shadrack mu Rohero ubu biragoye buri muntu wese abari occupé n'ivyiwe telefone zarabiciye abo bizokundira barabikora abandi tuzoja turavyumvira ku radio bite mwiriwe neza hama iyo umuvyeyi atayagira umwana wiwe ntashobora kubimenya ahubwo mama wiwe yomwegera akabimuyagira. Ndabaramukije ndi Ezekiel ndi mu ntara ya Rumonge muri commune Bugarama ico kiganiro ni ciza cane hama vy'ukuri abavyeyi barakwiye kuza baraganira n'abana kuko birafasha abana bituma kandi ndero itsimbatara. Egome ndabaramukije cyane hama burya kenshi abenshi nko mu misozi birabashikira batavyiteze mwotubwira ico bivako canke ko barukutamenya ku bavyeyi yari habona Imana imubimbi kinama ntiyatubwiye ivya livyo jewe
nitwa Murengeranka ndi umupapa ni byiza kuganiriza abana ukababwira ibiberekeye ubutumwa ibiberekeye kakira ubutumwa bufata hakiri kare ngira ngo hakiri kare agakura bizi murakoze ndabaramukije abo kuri Kazoza FM yihenze radio ni Kazoza FM kuri bandanya muhanura kuko ikiyago nk'ico ni ciza kuko irafata birafasha twebwe abavyeyi ndi umunywanyi mba kumuyebe ni Fidele ego mwebwe muriko muratwumviriza na mwebwe murashobora kugira ico muterereye twakure kuri 72 23 iyo telefone no kuri WhatsApp murashobora kudutora mwebwe muri mu makungu na mwebwe murashobora kudusangiza uko abavyeyi babyifatamwo ngaho mu makungu aho muba muri twakure kuri WhatsApp 72 nchanke kuri 62 24 mwiriwe neza yamaze kugenda hari uwundi yaturungikiye ubutumwa yavuze ati ndabaramukije inshuti gusa n'uri mu makungu ariko ntiyabaye akibandanya ndabaramukije mwiriwe yamaze kugenda ndabahaye mwiriwe kuri Kazoza FM ndaha mu Kabondo ndiyara no kuri jewe kuva nkiri muto ico kiyago muhira ntaco nigeze numva ahubwo navyumva mu bandi twagendana kweri mwiriwe neza ntituriko turumvikana mwebwe muriko muratwumviriza akura kuri 62 24 kugira ngo namwe muterere mbega mwe muri abavyeyi muvyifatamwo gute y'abavyeyi y'abana babajije ibijanye n'ubuzima ndoragitsina akavuga ati je hariho amakuru ngomba kumenya uca uvyifatamwo gute wobigenza gute canke mu gihe yobikubaza canke warabimuhishije canke mwebwe gwaruka mwabigenjeje gute amakuru mufise mwayakuye hehe nimuce mutwakura rero na WhatsApp mwumvise yuko iriko irakora atankomanzi murashobora kuturonka namwebwe muri mu makungu mudusangiza amakuru y'ukuntu muvyifatamwe mwiriwe ninda twakuye ari hehe Karoli Kiriri n'amahoro mwiriwe Karoli turakumva neza Karoli utubwire uko wowe uri umupapa urugwaruka wovyifatamwe gute Karoli turiko turakumva twagomba kubashimira muriko muratuyagira ibintu bimeze neza cyane dushimira n'uwo mutumire yego urakoze cyane Karoli yego hari ico bashaka guterera canke kunganira uri umupapa oya nagomba kubashimira ariko mutuyagira ibintu bimeze neza yego urafise batoyi bawe yego wumva wo ushobora kubafasha nawe mu kayaga yego ndabyumvise no kudoda nanjye ndabibabwira yego urakoze cyane Karoli yego namwe murakoze ugira ibihe byiza ngaho ikiriri uyu ati ndabahaye mwiriwe ubwo butumwa bwiwe twamaze kubusoma murumva hajya haro mwiriwe neza kuri icyo kiganiro ahubwo ninda twakuye ni Habonimana uri hega Habonima ndi Habonimana ndi mu Kamenge uza ikintu mbona ahubwo muragize neza iki kiganiro mu kwamo muragishiraho kuko mbona umenga cofasha benshi uri se w'abana gahabonima
ego wowe uwo byifatamwo gute canke uvyifatamwo gute iyo abana Yewe. bakeneye kumenya ayo makuru bo muri make ikintu mbona ahubwo kuri se w'abana habona imana yamaze kugenda kumbura ngira ngo araza gusubira kugaruka ariko wumva ko yamaze kuvuga ati jewe ndumva umenga birakenewe cyane hari undi ku murongo mwiriwe neza mwiriwe ntashoboye kuguma ku murongo murumva ya mu batwandikije hari ikintu nagumanye hari uwatwandikiye twa Shadrack avuga ati biragoye ubu abantu baba bari okipengo mu bintu byabo ngo ababishoboye barayaga nabo bana abatabishoboye ariko abantu bon ubu umenga baguhamagariye ikintu udakuramwe amahera umenga ntiwocitaba ariko hari amashirahamwe menshi akunze haraba amasekeza guhamagarira abavyeyi guhimiriza abantu bayage kuvyirondoka ijanye n'amagara meza ku buzima ndoragitsina mu gukumva umenga ivyo bintu nza guta umwanya nta mahera nza kubikuramwo kandi wari ubikeneye uzoshobore kwiga alo mwiriwe neza namahoro neza ego tuvugana nande ni Kabera Fulgence imuyebe muri Musigati ego Musigati n'amahoro ego n'amahoro uri umuvyeyi hari ico washaka guterera ego icyo noterera si byiza ko umuvyeyi yonyegeza umwana wiwe kuko ubimunyegeje usanga yabitoye ku bandi bana baganiriye n'abavyeyi kugira bigarukane bikakugora ego rero aho niyumvira ko abavyeyi boja ku kivi kugira ngo baze barahanura abana barabwira abana babo bababwiza ukuri ego murakoze cyari icyumviro urakoze cyane sawa ugira ijoro ryiza ngaho imusigati Fulgence ego murakoze abanyamusigati bose utiyambuka zoza FM neza cyane nakumvuga rero nk'ababa bari okipengo mu vyabo mugabo uvuga ngo uri okipe mu vy'iwawe umwana agarutse afise imbanya atifuje ugaca uba okipe ntibisubira byo kuba okipe bicanze bigahagarara kandi twese turafise nk'ikintu nka jewe ubu ufise nk'ikintu twese turagumana ikintu umuvyeyi yigeze kukubwira yego nico nashaka kuvuga ugasanga ubaye mu ngorane uributse ca kintu yakubwira naho wari waracanze rya jambo yigera kukuyagira nico gituma navuze tugitangura nti reka twakire uyu munywanyi mwiriwe n'amahoro ninda twakuye ni Sabushimike Amando imuramvye mu Rutegama Amando mu Rutegama n'amahoro amahoro ufise intererano uri umupapa ndi umupapa uri se w'abana mbega wowe ubibona gute ibijanye no gusangiza abana aya makuru ajanye n'umuzima ndoragitsina ni vyiza cyane ikibazo kihaba rero twe twarakomeretse mu Burundi ntitwahaye umwanya ibiganiro vyo mu rugo kuko umwanya munini twawumaze mu bintu bitameze neza rero ntitugaye abavyeyi baturetse oya ntitubagaye ahubwo natwe twabibonye turakuze twaratembereye ntitugaruke kugurura abavyeyi babibwira abandi bitakunze naho uko twebwe mu muryango ntawe ubona basengezana bayinarume tureka abana basubire kuza kuramukanya ko basenge babo bababwire bo barabizi iyo umwana yakubohera umwana mu muryango mureke yisanzure mu gihe udashaka ko akura nk'uko wakuze hama kazoza FM mu interieur bugira kuri kangana gushika ubu turashaka ko turavugira ku 103 n'ibice bitatu ariko vuba cyane turashika hagati mu gihugu kure cyane hama ntihagire ushaka kuvuga ngo mu gihugu hagati ibyo ntavyo bazi ntibarose ababugurura n'aba bagiriwe ubuntu bagashika i Bujumbura natwe turakeneye kugenda tugafita tukagira ubu bushobozi tukagenda tukavyigisha ruguru jewe ndiko ntiga ubugeni byarantangaje cyane baguma bavuga ngo nderura kubera ikinaye nugurutse mugabo bakaguma bamaramara no kuvuga nabo bantu bigisha ubugeni abo bantu bigisha mu kibano nibiga bigezweho
nkunganira urazi nuko amashirahamwe afasha abavyeyi yuko menshi ategurira amasekeza yo kwigisha bayategurira ruguru ahubwo nibo bategerezwa kuba babizi abavyeyi ba ruguru ego voilà kandi bakaraba abantu n'izo mpano bafise impano hari abantu dufise impano zo kwigisha zo kuvuga zo kwigisha nta wiga ntamenye ariko nidutwara ibintu buke buke turaje gukankamira abana kugira mwakivuze bazogikunda bazogira urukundo mu muryango umwana mukamukankamiye hari ibindi bintu agenda yisangamwo kubera urukundo warubwizeko ego babeshe twabwize ukuri urakoze cyane Amanda murakoze cyane nawe ijoro ryiza aho mu Rutegama abanyarutegama bose tikazoza FM irabaramutsa murakoze cyane mundamukiriza umutumire hama na Emeline kuri kazoza muze murakoze cyane baramukije Emeline barambatije mutanga oyangira ngo ashaka ko yaramukije Emeline ni Emeline umwe akora ikiganiro natwe turashoboye ego muri ego mwe kumutangano jewe ni mpundu sawa ego ashikirije n'ikintu gikomeye cyane kandi nari nabivuze mfatiye kubyo Harita yagiye kuvuga navuze ko iyo ubishitse ugashobora kuyagira umwana ikiyago kiraryoha cyane nk'uko uyu muntu abivuze kuko umwana arumviriza cyane umuvyeyi wiwe hama ikindi naco nico gituma kumbure hari ibi biganiro mugira hari tuguma tugira isekeza nuko tumaze kubona ko urwaruka rwinshi rugwa mu kutamenya kuko rutayagiwe nico gituma turiko turagwiza ibiganiro kugira ngo abavyeyi duhindura ingendo nubwo woba warakuze batakuyagiye wowe urashobora gutangura kuyagira biwawe nubwo wowe warakuze atawakubariye warabibaye murabizi ugira amahirwe urubaka uraronka ibibondo muyagira ivyo ubayemo muyagira ivyo urimo ejo agira urugo rwiza urugo rwiza baragwitegurira nivyo twirirwa turigisha muri Twubake urugo aravuze ngo turiko turigira abageni je sanzwe nigisha abageni na je mu butumwa nkora no kuvuga ngo ni vyiza ko twiga ko ikintu tukivuga uko kimeze kuko uguhishira ukutubahuka bituma benshi bagwa mu kutamenya rero benshi jewe iyo tuyaze n'abavyeyi bambwira ngo yanga ivyo bintu ngo babiherahe ngo uja kubwira ibintu nk'ivyo umwana wawe muri guca ubona umenga ngo arakubonye ngo aragize iki akabona umenga bimuteye isoni ariko burya bijya n'ivyo bibaza jewe uwunshikira tukabiyaga gutyo mpandambwa ndabwire reka ndakwereka ingene bitangura tora umwana wawe mutware mu kabari mugure brochette canke umuhereranya mugende muri sport mutambuke ikibazo ca mbere mubaza ntumubaza ivyerekeye ubuzima ndoragitsina oya ubihereye kutigeze bimubarira ndamubwira ntigenda umubaze utangura utubazo dusanzwe urabona ko akuze sivyo arashobora kuba amaze kuronka abandi burungane baza kumuramutsa uti mbe nakana mugenzi wawe utubazo nk'utwo hama mubaze ikibazo ca mbere uti mbega hajya jewe mbona gute buriya umwana yidentifya ku muvyeyi wiwe umbona gute nibiki ukunda kuri jewe nibiki udakunda kuri jewe gutyo ariyugurura akavuga ati wewe ndakunda ibinda uwo musi ukabireka ivyo mugasubira mugasohoka mukabandanya ndacakiyaga aho cariki ivyo ubuzima ndoragitsina ntushika ududurirako nibukebuke utoza kubivuga umusohokanye nk'irya kane umukubise nk'ibrochette ya kane hanyuma mukabiyaga buhoro buhoro gutyo akaca yumva aho washaka gushika nukuri iyo ikiyago kimaze gukomera ndagenda kubwire ca kibazo Arlette yavuga si usubira kumurondera niwe akubwira mama tuzogenda muri sport ejo kubera afise ikintu ashaka kubwira ca ikintu yabonye ku wundi mwana mugenzi wiwe mama nabonye mugenzi wanje agira iki niki ugaca uhera aho rero nawe muyagira nuko bigenda urakoze cyane mwiriwe wigize kure akaradiyo kawe mwiriwe yamaze kuva ku murongo bite ndi Ezekiel abavyeyi nibige kuganiriza urwaruka kuko nka jewe igihe nabona ejaculation ya mbere nibajije ko atibajije ko yahagize pipi ariko nca ntangara mbonye nazanye bijya bintu vyera nagize ndabibwira papa yaciye ampurushi nukuri rero umutunganye amaseminere yo kwigisha abavyeyi
nuko nica kintu twagumye tuvuga urumva nk'uyo yakubise urushi yiyumvira ingene yakomeretse yibonye ko ibintu bwa mbere hanyuma akaja mu mutwiwe umuntu akuze kuri we nise wewe yibajije ati je naho ni bimwe mejeje kuvuga mu gitanda identification y'umukobwa ni nyina identification y'umuhungu nise avuga ati uyu muntu yobimbwira neza ni papa ni wari umuhungu ibintu nibonye ko nibiki acaragenda kuyimubaza nawe aramukubita urushingo urabyumva ukomereka kabiri nukuvuga ibisubira kukubako vyose atopri d'abord warukeneye réponse warukeneye inyishu ucuja kurondera umuntu abikubwira uwo muntu ashobora kuba ari umujama wawe kwera uzi ko akuruta imyaka ugashunga ati banje nabonye ibintu bimeze kuno ntubuzi rero ingene urungano nka wewe akubwira ivyo bintu aca kwigisha ibindi bimwe twamye tubumva kumbura ugahera ngaho utamenya ingene uvyifatamo mugabo nk'ubu y'uwo muvyeyi acambwira ati reka kwibariza naho abantu bumva ngo nakwereke tugenda ahantu agacambwira ati burya rero erega ikibazo tugira nuko tundatswebwe bitugora no kwivuga ariko umwana burya aratahura ko imbere y'uko uba mama ni wabaye umusore warabaye inkumi uca umubwira ko mbure kuri wowe ngene vyakugendeye hanyuma agatahura kati aha okay nanje nakuze ndiko ndaja mu gishinga c'abagabo urumva ndiko ndakura nanje nukuvuga ikintu cyose adosubira kubona uravyumva umunsi wa mbere azobona ehex ubuntu wa mbere abiyagira ni wewe ati mbega none akaza gwaze mbere rero kubika ibikunda kuba mu gatondo cyangwa bikunda kuba ku mugoroba ibibazo byose aza kubikubaza kubera ko wamwishuye neza rero abavyeyi n'ukuri ugize imana hoho uyu mwana akagutumbera nukuri muhakanya mufatira akanya ubonye utabishoboye burya mu bavyeyi babiri nagira ndakivuge muri papa e mama hama hariho umuntu yoroshe ko ashobora kukuyagira rero hari aho usanga uwo mwana kwera ko yari umuhungu aca atinya kubibaza nyina agashaka kubibaza mugabo nagira manure no kuri naye mba hariho urwaruka rukora twumviriza papa tura kutaguha inyishu mugabo mama akakwishura mama arashobora kutakwishura neza mugabo papa wawe ugasanga arakwishuye hanyuma bishitse ukabona muri abo bavyeyi nta numwe ariko aragufasha rondera umuntu akuze kuri wewe mugabo afise connotation nziza sinzi ngene no bivuga ameze nk'umuvyeyi wawe ujya muntu wo mu kibano bose bemera canke bumushinga nta ubu uyari abantu babaremesha kiyago niko babitangira ngo ari haba sage femme bavyigiye egera ujya muntu uzi ko ku mutumba ari ahora akoranya abandi akabigisha ujya muntu azoguhinyisha nziza ko mbure gusumba y'abavyeyi bari kuguha nziza gusumba wa wundi muri murunganwe rumwe atarabimenya neza nawe akirondera inyishu ashobora kuguha hanyuma gutyo buhoro buhoro uwo muntu akakwemerera akabazo ko uzogira utoja kukamubwira aho ni mu gihe ku buvyeyi kumbure vyanse mugaderia n'abapapa bafakaye canke abamama bafakaye uwo kwiga kuyagisha umwana nta ngorane nimwe sonepa ko buri wenyene ngo no kuri hari haba je nagira nshima hari abapapa bavyifatamo neza mwabonye n'uwatwandikiye ati je ndayagira abana banje hari abapapa bifata kandi bataraba ngo ayagiye umwana we w'umuhungu canke w'umukobwa hari uwo twakuye mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye ari he ego ninda twakuye niyo ngabo Jonathan twakuye uri he ni mukinanira Jonathan uri se w'abana ndacyari umujene uracara umusore kumbure niyuja ubibona gute wewe ibijanye no kuyagira abana ibijanye n'ubuzima ndoragitsina ikiyago hagati y'abana n'abavyeyi kuvuga cyane dufise aha mu Burundi abana ntibaba ku bavyeyi babo ngo babaze kubera bishyiramo yuko babajije abavyeyi babo bashobora kubatuka bakabata ivyo bintu rekeze ntibigeze bibaho kirazira hari nk'ibintu usanga umenga biragoye kuvuga ivyo bituma rero umwana wese aguma yishiramo ubwoba nk'uko n'abavyeyi nabo badashobora kugira ngo batomore abana babo bababwire uko ibintu bimeze bigatuma umwana ariko arakura yisanga mu bintu atazi biguma biza kuja ku bimenyetso
kenshi rero agashobora kugwa no mu caha kubera ko yarose umuntu amuragira amakora ugasanga biba vyiza abavyeyi bagiye inama bakazabaraga n'abana babo bakabaha ubwisanzure kuri bo bakabaha umwidegembyo ati mwana wanje ndaguhaye kuri jewe ntuzutinye ko mbaza ikibazo na kimwe biba vyiza kurusha urakoze cyane Jonathan yego ugira ijoro ryiza dusa n'abarangije ikiganiro hari ubutumwa dufise ndi Fidel ku Muyebe ni ukuri twebwe abapapa bo mu misozi ni ukuri kuyagira abana ibintu nk'ibyo biratugora n'ukuri bandanya muduhanura n'ibyo byiza cyane ati Yesu ashimwe hama nagoma ndababaze none ko dufise abavyeyi bakaze biratugora kubabaza kuko baca badutuka ngo ntitwisonera none mwodufasha iki turiko turarangiza nyene mutumire wacu mu majambo make abavyeyi canke abavyeyi babyifatemwo gute abana babyifatemwo gute icambere nubwira abavyeyi nuko bareka gukara nibagabanye gukara nta mwana zo kuyagira ushikukara ku kibaza kubajije ukankama ukubita usubira hagarika umwana ntakeneye amakari akeneye ahubwo impanuro reka rero gukara ico ni cambere ica kabiri abana nibubahuka abavyeyi babo kuko hari n'abana batabaza ariko burya urashobora kwiyumvira ko umutinya ariko ugasanga umubajije ico kibazo burya ntakazi ahubwo arakwishuye ubwo n'umuvyeyi amaze gutahura rero oriyo yo gukara gukubita ahubwo ca bugufi ufata umwana wawe nk'umugenzi abavyeyi bagira abana babo abagenzi kugira yagira umugenzi ureke kuguma uri autorité nk'umuvyeyi akarira umwana muri ico gihe hakenewe ko mucika abagenzi hanyuma abana nabo gwaruka barabe uwo babaza ubu hari ibintu by'amahezo sosio hari ibintu byinshi bituma abana basamara ugaca usanga agiye kwihosusa hatariho nasaba impanuro imbere yuko aja muri kuraba ivyo bintu byose kuko hari habazi guhanura twebwe rimwe turabakira muri twubake hanyuma tukabaha impanuro rero abavyeyi nibige kuba bagenzi b'abana abana nabo bige kubaza burya niyagumye umubaza rya mbere rya kabiri ndizi ko irya gatatu ashobora kukwishura nico no hanura bose dushimire ni hano je turangiza kino kiganiro mwakoze mwari benshi mwatwumvirije mwari benshi mwatwandikiye reka dushimire ahantu tumutumire ego ndabashimiye cyane ikiganiro kiguma kuri Facebook ya Kazoza FM barashobora kutwandikira ubutumwa baza kukiraba ari interano batanga kugira baze kuzibona ego mwakoze kutwitaho mwakoze namwe kuntumira ego eri nibe nibigira nari kumwe na Aharet Mpundu nitwe twari twabateguriye kino kiganiro wareka aradufasha mu mashiga yari King Leandre afadikanije na Lies Akimana ku ruhande rwo gufata amasanamu ijwi ryo kugwiza umwimbu Kazoza FM